Amen, amen. Haleluya. Turabandanya ijambo ry'umutima. Haleluya. Imana ikunda umutima. Amen. Imana ntiyitayeho kusa. Imana ntiyitayeho iyuva. Imana ntiyitayeho amashuri ufise muri kano kanya. Imana ntiyitayeho impuzu wambaye muri kano kanya. Imana ntiyitayeho ikirato wambaye muri kano kanya. Oyaye, uno munsi Imana yitayeho umutima. Umutima ni wikeneye. Umutima ni wikunda. Imana ishimwe cyane. Ubwami igituma Imana ikunda umutima. Ubwami bw'Imana buvana n'umutima. Haleluya. Ubwami bwayo buvana n'umutima. Haleluya. Kira mugenza ngo ubwami bwayo buvana n'umutima. Haleluya. Kugira ngo Imana ishobore kuza kuba muri wewe ikeneye umutima. Amen. Kugira Imana ikora ibitangaza n'ibimenyetso ikeneye umutima wawe. Abantu rero usanga bafise umutima ukomeye nk'ibuye. Ijambo iyo rije rimera nk'amazi ku isare. Imana ishimwe. Haleluya. N'ibitangaza biba biriko birakoreka ntibabibona. Imana idufashe. Kuko imitima yabo ibikomeye. Imitima ikomeye igira critique cyane. Imitima ikomeye ira resista. Haleluya. Ni nkaho imitima ikomeye n'ukumviriza ntiyumviriza. Imana idufashe. Imitima ikomeye urashaka kuba uri kurigisha wewe ariko yumviriza ivyiwe. Imitima ikomeye yumva n'ivyishaka. Imitima ikomeye izivuze ngo uno munsi natavuga visage sitakuvuga amen. Imitima ikomeye izivuga ngo mbega uyo nta nicyo abisambwira. Imitima ikomeye izivuga yuko buriya niyoni izivuga ngo nije mbizi kumusumba. Imana idufashe. Imitima ikomeye niyo yasohoka isohoka ivuga ngo wapi uno munsi yaduhaye amaharage. Kubera umutima wiwe ugize gute urakomeye. Ntiwumviriza ubwa mbere. Nukubaho si hari n'igihe aja mu telefone. Kuko muri we yavuye muhira azi ngo ntaca aje kubona none atera nakavuyo no abahasanze. Gira mugenza ngo umutima ukomeye. Kandi Imana ntiwukunda. Imana ntigize gute ntiwukunda nta na gato. Umutima ukomeye ntiwumvira. Imana ishimwe. Umutima ukomeye ntugira iki ntiwumvira kuko uba wuzuye ubwishime bwinshi. Ariko Imana nayo ibikeneye umutima ugize gute woroshe kugira ubashe kumviriza. Haleluya. Amen. Kuko ubwami bw'Imana ntibuja mu mutwe. Gira mugenza ngo ubwami bw'Imana ntibukorana n'umutwe. Ubwami bw'Imana ntibukorana n'ubwenge. Ubwami bw'Imana ntibukorana na taye y'umuntu. Ubwami bw'Imana ntibukorana no kujugumira uzokwihenda. Kandi ubwami bw'Imana ntibukorana no kugwa hasi. Oya. Kandi ubwami bw'Imana ntibukorana no kuvugira hejuru no kuvuga cyane. Oya. Nk'ubu no uvuga ngo umuryango w'umugisha urugurutse ku buzima bwawe. Amen. Hakubwira ngo ingwara warugwaye burya irakize. Amen. Ahubwo ngo uno munsi ni wakire gukira. Amen. Mbese nganavuga uno munsi ni wakire gukira. Amen. Ahubwo uno munsi ni wakire umunezero. Amen. Ahubwo ngo akira amahoro. Amahoro azokwa amashami mu mutima wawe. No mu bihuhusi uzokwa mufise amahoro. No mu zuba byinshi uzokwa mufise amahoro. No mu gihe ibintu bitagenda neza uzokwa mufise amahoro. No mu gihe cy'urupfu uzofise amahoro. No mu gihe abandi babuze uzoronka. No mu gihe abandi barushe we uzoruhuka. Mu gihe abandi bashonje uzohaga. Mu gihe abandi babuze inzu uzoronka inzu nziza. Mu gihe abandi babuze imodoka uzoronka imodoka. Mu gihe abantu bavuga ngo byazimvye gose wowe bizogenda neza. Mu gihe abandi bose baburane uzoronka akazi. Ahubwo uzohura n'umuntu. Uzohura n'umumarayika wawe. Muzohura n'umumarayika wawe ari incarné. Imana akugirire neza gusa nawe uzokumva ko bikurengeye bigutangaje uzokumva nyene ibintu bimeze neza. Haleluya. Tuzogira amahoro n'abantu bazokuvako. Kuko abantu sibo bakonda icyo Imana yavuze.
haleluya. Hari igihe Imana ibagukuriraho kugira ngo ikugirire neza. Amen, amen, haleluya. Imitima yacu ni twebwe yamihahamutse, ariko ubundi Imana yo ivyo ikora vyose byamara ivyiza. Haleluya. Ikuyeho umwizano yundi mwiza, ikuyeho uwundi kazano yundi. Imana ishimwe. Tuba dukwiye kwama twiteguriye kugirirwa neza. Haleluya. Amen. Ko ngo Yesu yamagirira neza abantu, natwe izokwama itugira neza. Kandi nawe uzokwamugirirwa neza. Haleluya. Kandi mugirwa ntuzokwamusaba usaba kuko turi munsi y'amavuta adasaba kandi adasekerereza. Turi munsi uzokwamugirirwa neza imisi yose. Hazokwama hari umuntu imbere yawe, inyuma yawe, impande yawe akwitaho kandi akakugirira neza. Haleluya. Azokwama bitondeka neza kandi abicishamwe neza kandi bigenda neza kandi bigenda neza. Nubwo ubona Imana yihoreye ariko irikira kora, nubwo ubona Imana yihoreye ariko irikira kora, ntikorera mu nduru nyinshi ariko izikorera mu bintu bitekanye gose. Niyo mpamvu idakorana n'induru nyinshi ariko ikorana n'umutima wihoreye. Haleluya. Ariko ugize gute? Ariko urimiriye, uvuyemo ibyatsi, uvuyemo gwiri, uvuyemo ibinomo binini binini, ugacika ivu ryoroshe. Amen, amen. Imana ishimwe. Ugacika ivu ryoroshe. Amen. Imana rero avuga ngo nzokuramo umutima ukomeye. Amen. Amen. Uzumenye ngo ivuga ngo nzokuramo umutima ukomeye, kugira ngo uwo mutima ukomeye worohe. Harabaho kubabara, harabaho ibikubabaza, haraho ibiza bimeze nk'umuriro, hari ibiza bimeze nk'isuka igazura, hari ibiza bimeze nk'umuyaga umena amatwi. Imana dufashe. Hari ibiza ari ibibazo biremereye cyane, ariko kuba ari kugira ngo umutima wawe ukomeye iworoshe, hanyuma ubashe kuba umutima iza gukorana nawo. Imana ntikorana umutwe, ikorana no kuvyibusha muri muto oya, ari ikorana n'umutima ugize gute? Umutima woroshe kandi umutima utekanye kandi umutima umeze nk'ivu barimiriye rikoroha. Haleluya. Igituma Imana ikunda uwo mutima ku bantu yatoranije, ku bantu yahisemo, iragutora uwo mutima ikabujanjagura kandi bujanjaguza inyundo. Imana ishimwe. Kandi bujanjaguza inyundo kugira ngo uwo mutima ubashe koroha. Ngenda kubwire ngo ntibiba byoroshe. Nk'umuntu ubaho utumvira, uri umuntu ukunda uri ngare cyangwa ufise ubwibone bukomeye cyane, ibanza gufata umuriro igaturira ubwo bwibone. Imana ishimwe. Igaturira iki? Ubwo bwibone buba bukumaze cyane. Niba ari ubwibone ukunda kugira ari muzi ukunda kuba wambaye, izo muzi banze kazikuraho bakaziba. Niba ari amafaranga agutera ubwo bwibone, ayo mafaranga iramazi ikayakuraho amafaranga akakuvako akagenda, hanyuma ukabona kugira iki? Ukabona kugira umutima utuje. Imana dufashe. Haleluya. Habaho n'ibintu n'abantu irabakuraho bagutera ubwibone. Imana dufashe. Kuko arabizi yuko muri ubwo bwibone kumvira ntibizokorohera. Kuko hari igihe ibishaka kuzoguhezagira, hanyuma ikubwira ibyo ukora ntuzovyumva kandi bizoyibabaza. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe ibanza kugira iki? Kugufata uwo mutima ikawukanya. Haleluya. Igaturira ubwo bwibone, igakuraho icyo kintu kigutera ubwibone, igakuraho icyo kintu kigutwara umwanya. Imana dufashe. Imana dufashe. Amen. Aba bantu iyo banezerewe cyane ariho bagendagenda bagatembera bakaja hariya na hariya, ariko akamenya ko niwaronka ikikubabaza uza kuguma mu nzu. Niwaguma mu nzu uza kumaramarira kuri Bible. Ikizani kikubabaza rero ikigira iki? Baca bagufata nabi, bagaca bagukubita inkonzi mu mutwe. Iyo nkonzi ikamanuka mu mutima, ukumva ibintu byose biragushisha. Uti icyo mbona combera ciza no gusoma ijambo ry'Imana. Nta kundi. None ngire gute? Bibiliya ukayijamwo ku nguvu,
ukayijamo utabishaka, ukabura ugusohokana utabishaka, ukabura ya mafaranga utabishaka, hanyuma ugasanga icyo kubera cyiza ni ukwicara mu nzu ugafata agatebe, hanyuma ugasoma Bibiliya uti icyo mbumbu no munsi ni iri jambo ry'Imana nyene. Imana ikabagize gute? Kumbura ukaza guhura n'ijambo riza kukugira akamaro muri ca gihe warubaye nabi. Imana ishimwe. Kuko yo ibishaka umuntu yumvira atabiharu washizemo, ibishaka umuntu yumvira nk'umwana, ariko wewe mukumvira kwawe hari ndakuje nk'ibiharuro byinshi. Imana idufashe. Wibuke ko Abrahamu yamubwiye ngo va ngahi wawe, ntigeze imubwira igituma amubwiye ngo vaho. Aje yamubari yamubwiye ngo genda, acarumvira aragenda. Imana ibikereye umuntu ibwira ngo zana icyo kintu, zana aya mafaranga yatange, ukayatanga atabiharushizemo. Amen. Amen. Ibyo ntibishoboka ku mutima ukomeye ku mafaranga. Imana ishimwe. Irabanza rero ikagukubita neza, aya mafaranga ikayakwaka, ukabibona ku mahigwe ya kabiri, aya mafaranga n'Imana yampaye. Rero no gukora Imana ndabishobora, kuko ya mbere yarayanyatse, aya nayakuye ku Mana kandi n'ay'Imana. Ivyo ivuga byose ndavyumva mu mutima, kuko ivugira mu mutima, parce que l'intuition ibera mu mutima. Imana ishimwe. Nico gituma ibishaka kuwukora. Ubwami bw'Imana bufatana n'umutima, mbese bufatana n'impwemu. Haleluya, haleluya. Imana ibana n'ufise umutima umenetse, ariko nibana n'uwambaye neza, ariko nibana n'uwambaye amashuri menshi, ariko nibana n'ukomeye, ahubwo ibana n'ufise umutima ujanjaguritse kandi ubasha kumwakira. Haleluya. Niho honyene hashobora kuba Imana. Ubwami bw'Imana, Imana igiye kubugereranya, ibugereranya ngo n'ugutera imbuto mu ivu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Ni kubera iki wibaza ko Imana itokora ibitangaza byinshi byinshi nuno munsi yo bikora? Ni kubera iki? Ni kubera iki? Ni kubera imitima ikomeye. Imana ishimwe. N'ivyo yakoze ntavyo uri kurabona, nizo mpema ntazo uri kurabona, n'uwo mwana wavyaye ntawe uri kurabona, n'umugabo waronse nturi kuramubona. Imana ishimwe. Imana ishimwe. N'ivyo ufise uno munsi ntavyo uri kurabona ko ni Imana yabiguhaye. Ubunini bw'Imana ntabwo uri kurabona, n'ubwiza bw'Imana ntabwo uri kurabona. Wapi? Oya. Ariko Imana ikeneye umuntu abona ico yakoze. Ikaramu uronse umunyeshuri yiga, ndagushimiye mpwemu yampaye ikaramu. Imana ishimwe. Amen. 10,000 uronse, ndagushimiye mpwemu yampaye 10,000. Mu gitondo uvyutse, ndagushimiye ko ndamahoro kandi ntari mu bitaro. Ariko hari abantu bari mu bitaro bamanitse amaguru. None jewe natanze iki? Ugenda urabona ivyo, ugenda urabona ivyo ku munsi, ariko ab'imitima ikomantaye si ivyo babona, babona ivyo bashaka. Amen. Oya ko ntaraje muri Canada, Imana ntakirakora. Oya ko nafise miliyaridi 200 kuri konte, Imana ntakirakora. Nta mugisha ndaronka, ariko umugisha w'ubuzima niwo mugisha ukomeye. Amen. Umugisha w'ibifadika ugira 4 mu migisha y'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Kubona nagwaye kanseri n'amashimwe menshi, niwe bishaka kubibona urozoje muri semuseka, uzocubaza bajya abantu uti wewe wabaye gutyo kubera iki? Azokubwira ati nanje nabyisanzemo, ariko wewe uri muzima ukwiye gukomera amashimwe yawe yera. Haleluya. Mariko 6:52 kuko batatahuye ibya ya mitsima ariko imitima yabo yari ikomantaye. Aha aye ntibari batahuye imitsima yari yahaye bari abagabo 5,000 4,000 biranditse muri izi njiri zose.
kandi aba bari abigishwa biwe bari kumwe kandi Imana yari yabikoze. Haleluya. Imikati 5 n'amafi angahe? 2. Hemu yera arabihezagira. Yesu arabihezagira. Abihezagiye abigaburira abantu ibihumbi n'ibihumbi. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Yafashe imikati ngahe? 2. Imikati 5. Kandi imikate y'abayuda bavuga ntuhava ufata yuko ari baguette cyangwa pe France bya bikate birebire. Oyaye twari dukate tugize gute? Tuburungushuye. Imana ishimwe. Tungahe? 5. Wewe uwo tuguha ngaho ukatumanyagura, uwo tugaburira tugakwigwa. Tugakwigwa. Kandi abigishwa bari kumwe. Kandi uno munsi imitima y'abakristo irakomeye. Iramugenza uti ufise umutima ukomeye canke woroshe. Kandi kugira umutima woroshe umubwire ngo si uvyigira. Bikogwa na mpwemu yera. Muri kameremere kacu imitima yacu irakomeye. Muri kameremere kacu turi ngayi. Muri kameremere kacu tubona ibitarakogwa. Mbere muri kameremere kacu tubona nibibi. Tubona nibyo tutarashikako. Ariko ibyo twashitse agaciro. Imana idufashe. Ivyo Imana yaguhaye ntubiha agaciro nta na gato. Kenshi abantu benshi ntibabiha agaciro. N'ababigishwa biwe ntibabihaye agaciro. Imana idufashe. Amen. Ngo kuko imitima yabo yarigize gute? Yari komanaye. Afata imikate 5 n'udufi 2. Kandi Yesu nibaza ko vyamubabaje kubona abantu batashoboye kubona. Haleluya. Batashoboye kunje gitangaza koze. Uno musi uzufata amafaranga ufata urabe n'amafaranga ukoresha ku kwezi. Uzurabe ama entre ufise n'ivyo ukoresha uno musi. Mwene data birahuye. Birahuye. Aho nta muntu ari mu dufi 2 n'udukate 5. Imana y'Amerika iragwiza. Imana y'Amerika iragwiza. Kuwa mbere ugafungura, kuwa kabiri ugafungura, naya bisi ukaronka. Nta uri muri ivyo bitangazaga ye. Nta muntu ari muri uwo mugisha. Ariko ngo baranse kubibona kubera imitima igize gute? Ikomeye. Kuvura munsi ubwire mpwemu yera ajejanga umutima wawe ubashe kubona ivyo imaze gukora nihazo gukorera nibikurikira. Imana iguha umugisha. Ngo umutima ngo ubwami bw'Imana. Haleluya. Bugenda bukorana n'umutima ugize gute? N'umutima woroshe. Bibiliya mbere ho ivuga ngo umutima umenetse. Umutima no ngo uri no woroshe nk'inyama. Umutima umuntu agira neza, umutima w'ubugwaneza. Amen. Umutima w'ubugwaneza. Utari umugwaneza namwe muyera ntiyoza muri wewe. Ninda kundi umutima utari umugwaneza. Ninda kundi umuntu w'umugwaneza. Ninda kundi umuntu w'umugwaneza. Twese namwe muyera kundi umutima w'umugwaneza. Burya guhura n'umuntu atari umugwaneza nakaga. Umutima utari umugwaneza ubona bibi gusa, ubona esheke gusa, ubona ibibazo gusa, ubona accident gusa, ubona ibigwara gusa, watura ibintu bibi gusa. Uwo si umutima w'umugwaneza. Ariko umugwaneza uronka 1000 ukanezerwa. Amen. Uronka 2000 ukanezerwa. Uronka ibyo ufungura umunsi ukanezerwa. Umuhereza bwakeye gusa akaryoherwa. Imana ibishaka abantu bafise umutima nk'uyu, umutima w'ubugwaneza. Umutima w'ubugwaneza. Tugende muri Mariko rero 6 duhere ku murongo wa 45.
apanaho tugende muri mariko kane duhere ku murongo wa 24. Mariko 4 ku murongo wa 24. kandi arababarira ati mwiyubare mu byo mwumva mwiyubare mu byo mwumva soulignez na stylo rouge mu byo mwumva aha ingero mugeramwo niyo muzogererwamwo kandi muzorengerezwa. Ugire attention ku byo wumva, kubera umutima woroshe Imana ishaka umeze nk'umurima. Amen. Umeze nk'umurima. Bandanya hepfo. Mugenza ngo umutima wanje n'umurima. 45. kuko uwufise azohabwa ariko udafise azokwakwa n'icyo yarasanzwe afise. 26. yongera kubabwira ati ubwami bw'Imana busa n'umuntu yabivye imbuto mwivu. Soulignez mwivu. Ubona iyi mbuto yayibivye ku rutare. Ufise karne yandike ngo umutima woroshe n'umutima ugumye. Tugire les études comparatives z'iyi mitima ibiri. Kandi turi ku bwami bw'Imana. Haleluya. Turi ku bwami bw'Imana. Amen. Ariko aragereranya ubwami bw'Imana. Icyo twobugereranya ubwami bw'Imana. Haleluya. Umuntu ari mu bwami, umuntu ari umwami, umuntu muri afise umwami. Haleluya. Abami n'abaherezi. Umwami ari hano avuga ngo haleluya. Umwami avuga ngo haleluya. Ariko aragereranya ngo ubwami bw'Imana ni gute ushobora kubaho nk'umwami. Yesu avuga ngo umugene yamarika aravuga ubutumwa bw'ubwami. Ntiyavuga ubutumwa bw'ibibazo, yavuga ngo genda mubwire abantu ubutumwa bw'ubwami. Amen. Ubutumwa bw'abami. Ingene ushobora kuba umwami, ingene ushobora kuba mu buzima bw'ubwami, ingene ushobora kumanura ubwami kw'isi. Ingene ushobora kumanura ijuru kw'isi, ubwami bw'Imana kw'isi, ukaba mu bwami bw'Imana kw'isi, ukaba mu bwami kw'isi, ukagendera mu bwami kw'isi, ugakorera mu bwami kw'isi. Umugisha w'umwami n'umugisha w'umwamikazi. Haleluya. Les avantages z'umwami, les avantages z'umwamikazi, les avantages z'ubwami. Ati good umuntu. Haleluya. Ariho nk'umwami yosonza gute? Ariho nk'umwami yobura haba gute? Umuntu ari umwami yobura ikintu gute? Kw'ibyo ibiriho vyose niki? Ni ivy'ubwami. Haleluya. No buriki ko ngufise. Haleluya. Amen. Amen. Ivyo ntuze ni vyawe, nivyo ufise byose ni vyanje, nivyo waremye byose ni vyanje, n'amazu yose ni gwanje, n'amatongo yose ni gwawe, nanje ndi umwana w'ubwami, nawe uri umwana w'ubwami. Ati ubwami bw'Imana ndabugereranye niki? Ni iki kigomba kutubuza kubaho nk'abami? Nuko tuba dufise umutima ugize gute? Komeye. Haleluya. Haleluya. Ati ndabugereranye niki? Ndabugereranye niki ubwami bw'Imana. Haleluya. Ati mugire attention y'ivyo mwumva, kuko ivyo mwumva ni imbuto. Haleluya. Mwakimwe urumva imbuto mbi cyangwa urumva imbuto nziza. Amen. Mwakimwe urumva uragira gute? Urakira imbuto nziza cyangwa urakira imbuto mbi. Amen. Muri uwo mutima rero, haleluya, niba woroshe reteremante kesikaye, hakaza umuntu akabibamwo imbuto mbi, zirakura
kandi ziragira gute zirama ivyamwa vyavyo. Ati muri uwo mutima nawo woroshe nihaza imbuto nziza zikabibwa muri uwo mutima wawe. Nihaza imbuto nziza. Niyo mpamvu ukwiye kugira attention y'ivyo ubiba mu mutima wawe, kuko humva amatwi ariko amatwi agahereza umutima ukagira reaction y'ibintu vyameze muri wewe. Haleluya. Sinzi ko hari umuntu ariko aranyumva. Ivyo umuntu akubwiye ukabishira mu mutima woroshe, ushobora koroha mu buryo ubu cyangwa koroha mu bundi buryo. Amen. Haleluya. Kandi ushobora kuguma cyangwa kuguma mu bundi buryo. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga mu Migani 4:20 na kangahe na gatatu ngo ugire gute? Urinde umutima wawe. Mu yandi majambo ugire gute? Uselektione ibintu bigomba kwinjira mu mutima wawe. Hari ivy'amatwi agomba gukika directement kuri ignore, ukirinda ko bibasha kwinjira muri wa murima wawe. Haleluya. Kuko uzokwama ivyo vyamwa nyene canke hazomera ivyo bitewemwo. Amen, amen. Imana idufashe. Abantu basambuka benshi bugurura imitima y'abantu, bakabibamo byo batategezwa kubibamo. Abantu benshi byo bategezwa kumva sivyo bumva, ibyo bateza kwakira sivyo bakira. Ariko ibibasambura bikinjira n'ingoga, ariko ibibonona bikinjira n'ingoga. Imana idufashe. Ariko ibatwara mu itagira ikimazi bikinjira n'ingoga. Ugerageze wirinde. Haleluya. Hari igihe ugomba kugira umutima ukomeye kugira ngo ibintu byinjire. N'ibindi ugomba korosha umutima bikinjira, Imana ikaza ikabiba ijambo ryayo mu mutima wawe. Amen. Haleluya. Usomye kuri 37 Ezekiel 36:27. Uhere kuri 26 washaka. Imana idufashe. Wirinde ibintu wumva, wirinde ibintu wumviriza. Amen. Bijya byose wumviriza muri YouTube uri kurabiba. Imana idufashe. Bajya abantu bose wumviriza uri kurabiba, kandi kuzosubira ubirandure ntibizokorohera. Kuzosubira kandi wongera ubirandure ntibizokorohera. Hari igihe uzoshaka kubirandura, urandurane n'iki? Urandirane n'ingano. Ngo mwirinde ivyo mwumva, mwirinde ivyo mwumviriza, kuko ivyo wumvise biramera. Ezekiel 36:26. 36:26 twararisomye na fois passé. Iyo shaka tugendere ko ku mutima woroshe. Ezekiel igitabo cy'umuhanuzi Ezekiel ugomba gutegura umutima wawe. 36 ku murongo wa 26. Kandi nzobaha umutima mushasha ndabashiremo. Uyo wakera Imana ntibushaka. Uyo wakera wuzuyemo inzigo Imana ntibushaka. Uwo wakera wuzuyemo ikeba Imana ntibushaka. Uwo wakera wuzuyemo ishari Imana ntibushaka. Imana idufashe. Amen. Uwo wakera wuzuyemo ibinabiri ivyatsi n'ugwiri, uwo mutima ntibushaka na gatoyi. Imana idufashe. Imana ikeneye ko tugira umutima mushasha, kandi umutima yishimiye, kandi icyo gihe si uwukora ariko ni wawukora. Imana ishimwe. Kandi awukora ku rugezo awifuzako, kandi ku rugezo awushakako. Iyo umutima wawe utawushaka nta nakimwe ukorako, uzoguma gutyo. Ariko ndizeye ko waje ngaha muri kino gitondo ukeneye umutima woroshe, ukeneye umutima ubabarira n'ingoga, ukeneye umutima wakira, ukeneye umutima wumviriza, ukeneye umutima ugira gute? Umutima ujanjaguritse, aho ubwibone bwagize gute? Aho ubwibone bwahiye bukarangira bugacika umunyota mu izina rya Yesu. Hari igihe ugira ubwibone ugacika nk'umuntu utagira indero. Imana idufashe. Burya ubwibone burafise ukuntu ukugira nk'umuntu umuntu nyene wo ngaho. Imana idufashe.
Imana dufashe gose. Haleluya. Kandi Imana iduha ubwenge. Kandi Imana iduha ubwenge uguhitamo ibyo dukwiye kumviriza, uguhitamo n'ingene dukwiye kwifata n'ibyo dukwiye gukora. Imana idufashe. Ngo nzobaha umutima mushasha, nzowukora, kandi mu gihe cyo kuwukora urababara. Birababaza mwene data, biraruhisha, biraruhisha kugira ushobore kumviriza gusa, ukumviriza ibyo umuntu ariko aravuga, ukamuha umwanya, ukamuha n'umutima wawe, ukamwumviriza. Burya umuntu aguha umwanya akakumviriza mu bihe ibi na biriya, ntuze bibaze ko yabuze icyo akora. Imana idufashe. Haleluya. Haleluya. Umuntu agacika pubere, wowe ukavuga ibyo ukumva uraremurutse, uzumenye kujya mu ntara umuntu akomeye. Kuko hari abantu mu buzima batazi kumviriza, bana precipice ubwo nyene ukivuga nabo bayavuze ikindi kikuvuguruza cyangwa kigiri. Nshaka Imana ibikeneye uwo mutima kugira ngo ube umurima. Iyo uwo mutima itawubonye ni nka bitabonye uwo murima, kubibamwa muri wewe bica bigera gute? Bica bigorana. Haleluya. 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 Niyo mpamvu Imana nikenera kwitegurira uwo murima, nkuko nawe iyo uri kurarima niwe witegurira umurima uza guteramwe ibigori, niwe witegurira umurima uteramwe ibiharage, niwe witegurira umurima uteramwe amashu, niwe witegurira umurima ukawurima. Haleluya. Ibinoma ukabikubita neza rigacika ivu rigize gute? Ryoroshe. None se nindarabiba ibigori mu murima udakoze neza? Waho nagere gucyo umuntu apfa kurima gusa atereramo. Ninde? Alo. Niyo mpamvu twokwitega ubwami bw'Imana igihe umutima wawe utaroroha. Oh, sopramante kesika. Ribo sopramara bosika yamande. Rendekesi. Nico gituma utokwitega kubana na Mwemu Yera ugifise igitima kikomeye. Uzobivuga ku munwa umugenzi wa Mwemu Yera, umugenzi wa Mwemu Yera, parce que ijambo rigomba kuno musi gukinishwa, ariko sivyo. Haleluya. Ariko sivyo. Abantu benshi bashobora kubatizwa muri Mwemu Yera, wo twoshobora kuvuga mu ndimi ngaha twese raba sata ya mande, ariko ni bake babasha kubana nawe iminsi yose, bakagendana nawe iminsi yose, bakagumana nawe. Ni bake, kuko bisaba umutima ugize gute? Bisaba ko abafise ivu giza yicaramwe akabamwo. Haleluya. Bisaba ivu giza rishobora gushikiramo ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Ningungo nta majambo abafise yuguta. Haleluya. Abakeneye abantu b'imitima igize gute? Ibimitima iteguye. Haleluya. Kuko aziko ni yarungika ijambo, iryo jambo riraza kuronkaho rishikira, nava kuvuga umwanya wari wose, n'ivyo ari byo byose, mu mitima ikomeye, mu mitima irushe, mu mitima iremerewe. Oyakeneye umutima woroshe, oyakeneye umutima urimye neza, oyakeneye umutima uvuye mu gwiri gw'inzigo, ugwiri gw'ikeba, ugwiri ya rabazo pramande. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kura mugwiri mu mutima wawe. Kura mugwiri mu mutima wawe. Kura mugwiri mu mutima wawe. Kura mwibiti mu mutima wawe. Kura mwibinoma bigumye mu mutima wawe. Ugomba gukubita ugakubita gushika naho umutima wawe ivu rizoba ryoroshe kugira ribashe kwakira imbuto y'Imana. Ribashe kwakira imbuto y'Imana. Ribashe kwakira imbuto y'Imana. Imana ibishaka gutereramwo. Turashobora gusoma tukumvane. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya. Nzobaha 46 kandi nzobaha umutima mushasha, ndabashiremwo impwemu nshasha, nzokura umutima ukomeye, nzokura wa mutima ukomeye, nkibuye mu mibiri yacu, ndabahe azotugerageza, azodutera ibidukuriramwo, azorima. Haleluya. Azokubitagura. Amen. Sinzi ko hari umuntu amaze kurima akagenda gusiza ahantu, aragazura n'isuka amagakubita kugira ngo ivu risanzare rimere neza. Haleluya. Kuko
ibikeneye abantu bumviriza bakagira iki ibikeneye abantu bumviriza kuviza n'amatwi umutima ukuguruka hanyuma bakagira iki hanyuma rya jambo rikagira iki bakariteragira mu mutima wabo haleluya hanyuma rikijira mu mutima neza cyane mu yandi majambo baryumviriza hanyuma bakaryakira kujya isi bayijema bagateramo imbuto isi ikakira ijya mbuto haleluya bagafurira bakagira iki banzo some ngaha twumve ndazinda kuza kuvyumva ndabahe umutima woroshe nk'inyama kandi uhejeje koroha nk'inyama cagira iki kandi nzobashiramo mpwemu wanje icyo gihe azotereramo mpwemu wiwe azotereramo mpwemu wiwe nuko nubwo wowe ufise umutima woroshe ubunyene ndiko ndavugana nawe rentekesika ya mande rebo sopra mantekesika rabakasata ya mande muba mfise imitima igumye nk'ibuye bakika imise ntaho bazokwigera bakira mwuka wera des années, entrée, sortie, entrée, sortie, entrée, sortie. Wakundi nye. Rimwe na rimwe akabona ko binasarishije ati reka basi ndavyigire ko ndavyuzuye. Reka basi ndabiforge. Imana dufashe none kuvuga biraza kwanga kugira ngo Imana dufashe haleluya ugusenga kwiza cyangwa mu ndimi kwiza kuzima kubera muri bwa bwigobeko bwisuma byose wewe n'Imana muri babiri utanguye kubikora ngo abantu bakubone ko uvuga mu ndimi utanguye kubikora ngo abantu babibone bagukomera abashi babigire gute babone kufise mwe muyera uzoburi kurihenda uzoburi kuraza oya barakubwiye ngo umutima woroshe niwo abibamwo mwe muwiwe umutima woroshe nubu umfize umutima woroshe nubu uri ngaha muka w'Imana yo kumanukira ubunyene muzindi nkomezi muri wa muriro muri wa muyaga muri wa bushobozi muri kano kanya nyene ubunyene wahakira muka wera uzambaye bwahinduka bivi yuko umufise umutima woroshe akanya nakanya yamarika ararondera ahantu yobiba we warabura gusa ariko we nubari ngaha kugira guhezagire nubari ngaha kugira guhezagire nubari ngaha kugira guhezagire nubari ngaha kugira gukize nubari ngaha kugira gukize nubari ngaha kugira gukize nubari ngaha kugira gukize ibigumbagumba nubari ngaha kugira kize umutima wawe nubari ngaha kugira kize ivyiyumviro vyawe nubari ngaha kugira ngo kize umubiri wawe kugira kize umubiri wawe nubari ngaha kugira kize impwemu yawe nubari ngaha niyo mpamvu twateramye niyo mpamvu turi ngaha tungana gutya twaje mu buntu bwiwe nubari ngaha kugira ngo ubuntu bwiwe bugusese kareko nubari ngaha kugira ngo akugurire umuryango w'itangaza nubari ngaha kugira akugurire umuryango w'umugisha nubari ngaha kugira ngo aguhezagire nubari ngaha gira mugenza ngo nubari ngaha tegura umutima wawe ngo nimara kujanjagura umutima wawe n'umutima wawe ukoroha umutima wawe ukamera neza umutima wawe ukumva umutima wawe ukakira ngo nzogira iki nzoguha mpwemu wanje hari iyo nshaka hepfo nzogushiramo mpwemu wanje ndabagendeshereze mu byagezwe byanje umviza ngo ndakugendeshereze rero mu byagezwe byanje namwe muzitondera amabwirizwa yanje muyashitse ico gihe umutima woroshe chaka bikwakira mpwemu yera icaga tatazo kugendeshereza rero hehe mu vyageze azobishiramwo haleluya dusubire muri Mariko kane areno hashaka gose wavyumvise neza ukumva akantu karashusha rende kesika rabakasata yamanda rende kesika imata gazonto kosika rabosh
rabakasata ya made ngo mpemu yera ngwino nuzu tegeke mpemu yera nuzu ukore ndakwemereye janjagura umutima wanje ukava muhira umutima wawe wajanjaguritse nta nari muzotaha uko waje nta munsi n'umuzotaha uko waje dusubire kuri Mariko 4 rero 26 yongera kubabwira ati ubwami bw'Imana busa n'umuntu yabivye imbuto mwivu wavyumvise yavu irihe yiza irihe wa mutima ukoze wa mutima ugize gute wa mutima ukoze wa mutima Imana yamaze kugira iki kurima Saint-Esprit yagize gute yamaze kurima haleluya ngo bisa niki n'umuntu yagize gute yabivye imbuto muri ryavu mu yandi majambo ubwami bw'Imana amen n'ubwami afise imitima imenetse kandi yavuze ngo Imana ibana n'ufise umutima ujanjaguritse haleluya mu yandi majambo umutima woroshe n'uyuhe n'umutima wumva ukakira haleluya n'umutima ugize gute wumva ikibibwemwo amen haleluya Imana ifashe kugira ngo ushake kuvyumva amen n'umutima ugize gute wumviriza ikibi yavuze ngo witondere ivyo wumva amen witondere ivyo wumva umutima nawuvuze ngo niki nivu amen ati ubwami bw'Imana busa gute busa niki nivu iryo vu nirihe n'umutima uteguye neza amen n'umutima wamaze kugira iki kurima urakuramo bya bintu byose bibi bwa bupingayi wakuyemo iki bya vyumviro bibi wakuyemo iki ishari wakuyemo haleluya wakuyemo kutumva amen hari icyo utegereje nk'umurima bamaze kurima neza bategereje ko baza kugira iki kubibamwo imbuto uriya murima wakire iyo mbuto babivyemwo amen ubwami bw'Imana rero busa n'uyo muntu yamaze gutegura wa murima wiwe haleluya ngo bakabibamwo iki bakabibamwo imbuto nayo niyihe ni rya jambo ry'Imana amen haleluya uwo mutima rero uteguye bakabibamwo ijambo ry'Imana ndiko ndabiba ijambo ry'Imana we haleluya ngo hanyuma ngo uwo muntu yabivye muri wa murima urimye neza ngo agacagira iki soma umbiza bonyereka 4:26 yabivye imbuto mwivu bwije agasinzira bugaca rindira reka kunyononeraho nyene reka kunyononera haleluya mama umutima uteguye neza umutima uteguye haleluya umutima woroshe ujanjaguritse ngo ijambo ry'Imana rikaza haleluya ngo ijambo ry'Imana rikaza 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 ngo uca wisinzirira haleluya nukeneye kuritarita kugwana no kugwana ijambo ry'Imana rimaze gushika gusa tida retekesika imante rebo sopra marabosika yamande retekesika rabakasata yamande ucugiriki
uca wisinzirira. Haleluya. Ubundi ufite ubwoba kuko umutima wawe urakomeye ntiwakira. Ngo hari ibintu biba byararangiye kera. Hari ibintu biba byagize gute? Byararangiye kera. Mu yandi majambo byararangiye. Byararangiye. Agira umutima uteguye neza. Ngo ijambo rimaze gushika uruhuke wisinzirire. Uruhuke wisinzirire. Uruhuke wisinzirire. Uruhuke wisinzirire. Ijambo rikore. Ijambo rikore. Ngo ritangure kumera. Ngo kandi rimera usinziriye. Inyishu zitogwa usinziriye. Ngo kandi abakunda ibibahera mwitiro. Abansi bakubitwa wisinzirire. Retegezo bramande kesika. Soma hasi, soma hasi, soma hasi urumwumvirize. Bugaca akavyuka. Rebosika ya mande rebosika rabosha. Bugaca akavyuka. Bugaca akavyuka. Imbuto zikamera. Ngaho reka ndakubaze. Iyo uteye ibigori urasubirayo. Urasubirayo. Noneho mbarira. Abarimyi bari hano. Uteye ibiharage urasubirayo. Amen. Amen. Uteye amateke urasubirayo. Nuzubona usubira mbere benshi arabasubira bagiye kugira iki? Bagiye kubagara. Ibintu byagize gute? Ibintu byameze, ibintu byakunze, umugisha wabonetse. Haleluya, haleluya. Una munsi ugize gute? Unanijwe nuko umutima wawe ukomeye, utazi kuwubiba mu ijambo. Nuzi kubiba mu ijambo. Nuzi kubiba mu ijambo. Ngo ari ku munsi wamenye kubiba mu ijambo, uzoca wisinzirira, uzoca wiryamira. Ase iryo jambo ry'Imana ngo rimere. Haleluya. Haleluya. Reteke sikaya mantere bozo pramara bosikaya man. Umutima ufite nuramenya kwakira ijambo. Nuramenya kugira iki? Nuramenya kuri bibayo. Ngo ubwami bw'Imana busa. N'umuntu yateye imbuto. Azitera mu ivu riteguye neza. Yes. Agaca yisinzira. Amen. Ejo mu gitondo ngo zikamera. Hanyuma ngo zigakura. Hanyuma ngo zikayangika. Hanyuma zikagira iki? Imbuto zikagira iki? Zikazako. Hanyuma akarindira. Hanyuma akarindira. Haleluya. 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 Ubundi twagomba kwakira ijambo twaca turuhuka. Haleluya. Hamajya jambo rikagira iki? Rikugurura imiryango. Haleluya. Rikugurura imiryango, rigatera icyumviro muri wewe, hanyuma rigakora, hanyuma rigakora, hanyuma rigakura, hanyuma rigakora, hanyuma rikongera rigakora, hanyuma ukakira kandi umugishwa akura, ugakura. Mugabo kubera imitima irimo amabuye, irimo icangaraha, irimo gravier, rirabura aho rishinga imizi, harimo gravier. Cyo gituma uwamu induru uzoyikoma n'uzoyikoma. Ugomba gutangura kwakira umutima wawe ukawufata neza. Umutima wawe ukawukora. Ngo kandi umuntu ntapfa guteramwe ariko hari hepfo barabivuga aho nyene kuri ruzi. Ngo ntupfa guteramwo babaza kuba ibironge n'ibiki. Ari dufashe. Ariko kane akabyuka imbuto zikamera zigakura atazi ingene zakuze. Atazi ingene zakuze. Ivu 48. Yes. Gasubiremo pasi. Gasubiremo. Bugaca akabyuka imbuto zikamera zigakura atazi ingene zakuze.
niba abantu b'ubwami tuba turi imirima ikoze neza, ijambo ry'Imana rikanugwa muri ya mitima yacu neza, tukajya dusinzira. Haleluya. Imbuto y'iryo jambo zigakura, kandi zigakura tutazi iyo zakuriye. Mugabo wewe wa muri ngo none ibi byoboneka ntakoze, none ibi byaboneka gute, none ibi bizogenda gute, ariko bavuga ngo zikura biriya bigori vyama bikuru utari kurabibona. Imana yaguhaye ikigereranyo. Yes. Haleluya. Yaguhaye ikigereranyo cy'umutima woroshe ngaha, ivu ryoroshe rimeze uko. Umviriza, yaguhaye ikigereranyo. Haleluya. Amen. Ivu rikomeye ngaha n'ivu ryoroshe. Yakubwira ati ubwami bw'Imana rero umvirize. Haleluya. Ati tahura ubwami bw'Imana ingene bumeze. Ati kandi ubwami bw'Imana ntibazobabwira ngo buri Ingozi, Ibururi, mu Rumonge, Sud, Nord, West, Est, Centre, ngo ubwami bw'Imana buba buri muri twebwe. Haleluya. Haleluya. Araguhaye ayo masi abiri. Amen. Yes. Aba b'umutima ukomeye ngaha, aba ntaco bazonuba. Aba kuko wizi ngene bameze, ntibumva, ntibumviriza, ntibakurikira, siho bari, bafise ibyo bashaka, ibyo oye abo nukumvira ntibumvira, aba ubwibone bwarabishe, aba ibironge biracarimwo, aba ni nkaho wofata ahantu ku bunyovu ukajana y'ibigori. Alo, ni nkaho wofata ibigori ukabijana ku bunyovu, ni nkaho wofata aha hantu ugateraho ikigori aha munsi y'itapi. Mane dufashe. Ariko ikubwiye ngo ubwami bw'Imana nabwo busa n'ivu ryoroshe. Amen. Haleluya. Ubwami bw'Imana, ivy'Imana, bw'ubushobozi bw'Imana, wa mugisha w'Imana, bya bindi byose ukeneye ku Mana. Haleluya. Kwa gutabagwa kw'Imana, kwa kumvijwe ry'Imana, kwa kubona ibintu nyene Imana yakoze neza. Yakubwiye ngo ngira ivu ryoroshe hano, rimeze nk'ivu ririmye neza ryo mu mwaba, kandi ririmo amazi meza ameze neza. Haleluya. Haleluya. Kandi ivu nyene neza ririmo n'amase, ivu ry'ikivuba pani ivu ry'intombe. Abati nivu ry'ahantu hamera hameze neza. Atumviriza rero ubwami bw'Imana busa naho hantu. Haleluya. Atumviriza rero ubwami bw'Imana niko busa. Amen. Ubwami bw'Imana niko busa. Mu yandi majambo ivy'Imana niko biza, ivy'Imana niko bironka, ivy'Imana niko biboneka. Niko abana b'Imana bagomba kubaho, bagomba kubaho gutyo, bagomba kubona ubwiza bw'Imana gutyo, bagomba kubona ivyabo bicamo gutyo. Haleluya. Amina. Haleluya. Abana b'Imana bagomba kuba calme, bagomba gutekana. Gusa ugomba kugira umutima utuje, umutima ukoze neza, umutima utarimo inzigo, umutima utarimo ishari, umutima wumva, umutima wumvira, umutima ugenda uko Imana ishaka, umutima uciye bugufi, umutima ujanjagurise, umutima utagira mwerererere, umutima urimye neza. Ngumviriza rero ingene bimeze, ngo ni nk'imbuto ngo nzotereramo, nzobagendagendeshereza mu vyagezwe, muri uwo mutima nzoshiramwo icagezwe. Je vais mettre ma parole. Ati ijambo rizoshikira aho hantu. Haleluya. Muri uwo murima kujya bashiramo imbuto, bagaca baja kwiryamira bikamera batazi ingene vyameze, abari muri ubwo bwami.
igishinwa cyane ndiko mvuga ikirundi, ndiko mvuga ikirundi tumvikana neza. Hari umuntu ariko aramfata. Haleluya. Hari umuntu ariko aramfata. Hari umuntu ariko aramfata. Hari umuntu ariko aramfata. Unamuzi ikibazo ufise ni umutima ukomeye. Ati umviriza ubwami bw'Imana uko bumeze, ruhuka. Amen. Sinzi ko iyi comparaison uri kurayumva. Ubwami bw'Imana niko bumeze. Abari muri mpemu yera niko bameze. Abo wa mutima wajanjagurise nk'ababitsa mwuka w'Imana, nk'abamwitsa mwuka w'Imana, nk'ababitsa mpemu yera. Ati abafise iyo mitima iteguye neza. Mutiyumvira ikibi, mutima utarimwo busuma, mutima utarimwo jalousie, mutima utarimwo competition. Umutima ubasha kumva imbuto ijambo ry'Imana, umutima ubasha kumva ijwi ry'Imana, kumva icyo Imana itereye mu mpemu yabo, kumva icyo Imana itereye mu mitima yabo, kumva ikintu kidasanzwe bumvise, kumva ikintu kidasanzwe bumvise. Umuntu ashobora gutegura umutima ati ya icyo kintu nicyo nyene kandi nicanga mu izina rya Yesu ndacakiriye. Amen. Abana ko panako kujyara abantu bumva kane gatanu kane inyumvo yabo igabuye mu 5 fois. Amen. Imutima wabo cyangwa impemu yabo mu rushengero igabuye mu gatatu. Mu yandi majambo umutima umuri muhira, uwundi uri kwitanganika, uwundi uri mu ishengero, uwundi uri mu bagenzi biwe. Uyo ntashobora kumva. Mani dufashe. Uwo ntashobora kubibamwo. Ariko yakubwiye ngo umviriza ubwami bw'Imana ingene bumeze. Haleluya. Haleluya. Ndafashwa. Je numva ndiko ndafashwa. Wowe ni waba utari kurafashwa. Ubwo buriya birakugoye. Haleluya. Avuze ati umviriza rero ubwami bw'Imana ingene bumeze. Umviriza rero abari mu Mana neza. Umviriza rero abari muri ubwo bwami. Amen. Uri kurantegera abari muri ubwo bwami. Abari muri ubwo bwami bameze nk'ivu. Haleluya. Ivu ryiza ryo mu mwaba riteguye neza n'amase bashizemo. Uganuga y'ibigori, ugacuja kuryama. Ugacuja kuryama ukifuka n'akarengeti neza. Haleluya. Amen. Muyani majambo ijambo ry'Imana yanuze muri wewe akarinuga mu mutima wawe rikabayo ngo reka kwirigura urababayika, reka kwirigwa uraruha, reka kwirigura kubitana imigere. Wewe genda gusa wiruhukiye, ibisigaye hariya bisigaye biragiruka. Mwigeze munyumva nimwigeze munahura ibyo ndiko ndavuga, ntimwigeze muntahura. Akoba kaje Mana waravuze, hari ijambo washize muri je. Ibibazo bije Mana waravuze, hari ibyo washize muri je. Jewe numva ndamahoro, jewe numva ndamahoro, jewe ndasinzira neza, agatiro nkifuka neza, agashuka nyene neza ngashirako. Oya hari icyo wasezeraniye, oya hari ijambo wavuze, hari ijambo wambwiye, ndacari hagazeko amasezerano wasezeraniye. Narapfa na gatoyi ariko ndasinziriye, hariya naho biriko biramera, aha naho biriko biraduma. Sete kesi karabaka sata yamani reke sete rebosikaya mante rebosopra marabosikaya reke sete rebosika. Raba nk'uyu neza hariho nk'aha ndashizemwo, amuka w'Imana arashizemwo. Ejo uzoraba, hirya ejo uzoraba. Ribosopra mante kesika reke sete ibihuhusi bikaza. Oyaye hari ijambo wacishije muri mama apotre kandi ibyo aribyo byose n'umukozi wawe Satata.
ngo muri icyo gihe uri kurarindira haleluya iminsi irengana ati je t'attends ndakurindiriye ngo muri icyo gihe wowe usinziriye ariko Imana yantisinziriye iriko iraduza ya mbuto iriko irayiduza iriko iraduga Rimbozo payamande kesika Rembozo pramarabosika ndashaka umuntu afata kandi ndabizi neza ko Imana izokora kandi iratangura gukora kandi yaratanguye gukora kandi n'ubiri kirameza hari imbuto ziriko ziramera hari imbuto nateragiye kandi ziriko ziramera kandi rikiragira neza kandi rikirakiza kandi rikirabohora kandi rikiratanga umugisha kandi rikirakuza ama business kandi rikirakuza refinance kandi rikirakuza imiryango kandi rikirakora ibitangaza kandi rikiratanga abana kandi ariko aratanga amahoro arutwa uko yomenywa hari imbuto ziriko ziramera ngo ubwami bw'Imana niko bumeze naho biriko birasurirana mama apotre adi kandi niwe dukurikira n'umuherezi waduhaye kugira duhezagirwe abiciye muri we jotata rirya jambo wararishize muri jewe kandi ntirirapfa riracariko riramera ngo ubwami bw'Imana niko bumeze haleluya ngo ubwami bw'Imana niko bumeze ngo ubwami bw'Imana niko bumeze amen haleluya ngo bumeze utega imbuto agaca agenda kuryama hanyuma zigagira iki gasoma ko kantu gasurinye na stilo gasurinye très important haleluya très puissant haleluya très puissant amen haleluya yuzuye ubushobozi hari imbaraga ziriko zirakora nubwo utari kurazibona hari imbaraga ziriko zirakora hari ibintu byinshi cyane biriko birakoreka haleluya iriko irahagurutsa iriko irakura mu busa iyo igira umuntu akomeye iriko irakura mu busa ikora umuntu akomeye ariko arakomeza umuntu agukomeza muri ibi canke biri amen haleluya hari imiryango iriko iruguruka ku bantu bari mu busa ku bantu bari mu busa uko abigishwa batigeze batahura ingene yagaburiye abantu 5,000 kubera imitima yabo yari ikomeye batigeze babitahura nuno musi abanyamitima ikomeye ntibashobora gutahura ibintu ndiko ndavuga ariko bashobora gutahura ubwami bw'Imana ingene bukora ngumviriza ingene bukora ngumviriza ingene Imana ikora sentekesika riboso umviriza ngo bimera gute bimera utazi ingene zigakura atazi ingene zakuze ntuzigera ubona ingene uri kurakura ntuzobona ingene uri kuratunga ntuzobona ingene biriko biraza wowe uzokora gusa kubika ntuzomenya ingene uri kurakira ntuzomenya ingene uri kurava aho hantu ntuzobimenya na gato abo mu bwami bw'Imana abo mu bwami bw'Imana tuvuga ngo haleluya umvize ingene ubwami bw'Imana bukora bunsaba kumva ijambo ry'Imana yabivye mu mutima wanje mbega mpemuyera wabivye ijambo irihe wabivye irihe muri jewe iryo wabivyemo niryo ririko riramera Satan rimera bukebuke rimera ryihuta rimera moyenema ariko hari ijambo
bisambura umutima wawe, ariko wakira ibintu bizomera. Ngo witondere ibyo wumva, witondere ibyo wumva, witondere ibyo wumva. Hari ijambo ry'amahoro, hari amahoro ariko araduga, hari ariko araduga, ngo biriko biramera, biriko biramera muri iyo silence nyene, wiryamiye wisinziriye. Umviriza gatoyi wumvirize. Haleluya. Mwami zigakura zikamera atazi ngene zakuze. Umuntu yumva iki kintu, ndashaka ngo wumve iki kintu, ndashaka ngo wumve iki kintu, ndashaka ngo wumve iki kintu, ndashaka wumve iki kintu, ndashaka wumvira ijambo, ndashaka uryumve neza. Ngo rigira gute? 28. Ivu rimeza ryonyene, rirameza ryonyene ibitego. Umviriza, rimeza ryonyene. Tu n'as pas besoin de lutter. Umutima wawe ugomba kuba ivu gusa, hanyuma iryo vu rikaba ivu ryiza, hanyuma rikakira ijambo ribibwe, iryo mwami w'Imana arungitse, hanyuma ukiryamira, ngo kuko iryo vu nyene rikuza ryonyene. Haleluya. Mu yandi majambo, ntihabize ivu, ntihameze ivu, ntihakuze ivu, ariko hakuza uwarirungitse, agakuza uwaryakiriye, akamushikana aho yifuza kuzoshikana iyo mbuto ndashaka kukubwira ngo ubona ntariko ndakura, ariko je ndiko ndakura. Ubona ishengero ritariko rirakura, ariko riko rirakura, ariko riko rirakura. Ntavyo uri kurabona, ariko wabivye iryo jambo ariko arakuza. Wowe nturi kurabibona, ariko riko rirakura. Haleluya, 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 haleluya. Wowe uri kurabona umenga nguma hahandi, ariko sindi hahandi, ndasinziriye gusa. Ivu ririko rirakuza, ivu ririko rirakuza. Hari ibiriko birakura mwene data, hari ibiriko birakura, hari ibiriko birakura, hari ibiriko birakura, hari ibiriko birakura, hari ibiriko birakura. Ndiko ndabwira umuntu, hari ibiriko birakura, hari ibiriko birakura. N'umwanya gusa ngo soma hasi gutyo. Haleluya. Hazobanza kuba ibironge, habanza kurimwa, hanyuma hakaba imiyange, hanyuma hakaba imiyange, hanyuma hakaba. Umviriza, umviriza. Amen. Amen. Niyo mpamvu umutima wawe ugomba koroha kugira ubashe kurindira. Kandi kurindira ni yindi bombe, ni yindi suka, n'urundi rwego, kuko abantu benshi ntibashaka kurindira. Abantu benshi bashaka ibintu vyihuta, abantu benshi bashaka ibintu bayoye ngaho hafi, abantu benshi. Ariko Imana nayo ivuga ngo akira umutima urindira. Atirindira, niko ndagutegurira vyiza. Niyo mpamvu abo umutima utaroroha bagifise ukomeye barindira ibinyaruka, baca babivamwo bakirukira ibinyaruka, bashika hariya hirya bakagwa muri esheke, bakagwa muri esheke. Ariko abarindiriye, hari amavuta ari mu kurindira, hari imbaraga ziri mu kurindira, hari imbaraga ziri mu kwihangana, hari imbaraga ziri ngo birakura. Hanyuma hakaba umuyange. Haleluya, 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 haleluya. Akira imiyange mu izina rya Yesu. Abageze ku miyange wakira imiyange, abakiri mu birongo wakira ibirombe mu izina rya Yesu. Mumviriza, hari imiyange ikanavyo. Haleluya. Ariko Imana yacu ibironge, hanyuma hakaba imiyange, ivyo byose bifata hanyuma yoroshe, hakaba imishishi. Umviriza, imishishi iteye impeke. Umviriza, imishishi nayirajeko. Haleluya, amen, amen. Bimwe utazi ingene vyameze, niko utamenya ingene imishi yajeko, niko utamenya ingene imiyange yajeko. Haleluya. Abo n'abari mu bwami bw'Imana.
amen. bavuga ngo mwami naho ntariko ndabitahura ariko ndakwizeye, naho ntariko ndavyumva neza ariko uri umunyabushobozi. Haleluya. Naho ntariko ndabitahura sinumva ingano uriko urabikora, nta n'ivyo mbona kuri jewe, ariko uko biri kose tu es puissant, kandi uko biri kose ndakwizeye, kandi jewe ndakwizeye, kandi je nzoba umuntu akomeye, kandi je ndi umuntu akomeye kuko ndi mu bwami bw'Imana. Ndi mu bwami, ndi muri yasi y'umutima woroshe. Amen. Haleluya. Wakiriye ijambo ribibwemo. Amen. Imiyango igakura, hanyuma hakagera iki, hanyuma bikera. Niyo mpamvu Imana igomba gukora umutima wawe kugira ubashe kubirindira, n'ubu umuntu yihuta, kuko abantu bose hari ibintu bitatu abantu batumvira, kandi abantu babagararije, kandi abantu batarindira. Imana idufashe, aba barahomba iminsi yose, kandi amaherezo yabo aba ibintu bikomeye gose. Ariko aba nabo imitima yakoretse, bakaba abantu bumvira. Amen. Bakaba abantu bumva, bumviriza, bakira, bakumva, bakumvira, bakagira iki, bakarindira. Aba uzobabona muri rwa rwego rwo gukuzwa n'Imana rwo hejuru, bakujijwe n'Imana, bashyizwe hejuru n'Imana, bakomejwe n'Imana, batungishijwe n'Imana, bugurura imiryango n'Imana, bubakirwa amazu ataho bari kuyikura, baronka amaparcelle ataho bari kuyakura, baronka akazi batari bararose. Amen. Baronka amaviza batigeze barota, bagakuriza abana mu mbaraga z'Imana gusa. Haleluya. Bakigishiriza abana mu mbaraga z'Imana, bagafungura, bakambara, bagagenda, bakideplasa mu mbaraga z'Imana, kubera kurindira, kubera iyo yavuze ndakwizeye, ndakurindiriye muri wa murima w'Imana, babo mu bwami bw'Imana, ibintu bikura batabonye iyo bikurira, gushika vyere, bagakanguka vyeze, bagakanguka bariko barimbura. Akira ibihe vyo kwimbura mu izina rya Yesu. Ababivye akira ibihe vyo kwimbura, akira ibihe vyo kwimbura, akira ibihe vyo kwimbura. Arango baciye bimbura ngo bakaza kwimbura. Amen. Ngo hageze igihe c'iyimbura bagafata umuhoro. Amen. 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 Haleluya. Haleluya. Bigakura buhoro buhoro, urudandazwa rwawe rwakura buhoro buhoro. Amen. Abana bagakura buhoro buhoro, urugo rukagendagenda buhoro buhoro tu, buhoro buhoro. Ego amashuri ukayiga buhoro buhoro, ibintu ugakorera Imana gusa, umutima ukaworosha, ukarindira gusa, hanyuma ugasenga gusa, hanyuma ugakomeza kubiba mu rya jambo ry'Imana, hanyuma ukarindira gusa, hanyuma ukarindira gusa. Haleluya. Igihe kimwe akazogera kwimbura. Imana. Yes. Maze imirima yeze, imirima ikera, acha itemesha inka zikaba nyinshi, n'impene zikaba nyinshi, n'inkoko zikaba nyinshi, n'ingurube zizoba nyinshi, n'imbeba zizoba nyinshi, n'inka zizoba nyinshi, n'amafaranga azoba menshi. Haleluya. Umuntu agahindukira iyo utazi ariko arahinduka. Amen. Kandi igihe cyose azoba ariko arahinduka, nta nari muzobona umuntu ingene ahinduka, nta nari muzobona umuntu ingene ahinduka, nta nari muzobona umuntu ingene akura, nta nari muzobona ibintu ingene bitera imbere, nta nari muzobona ibintu ingene bitera imbere. Naho uzoshaka kubibona ukarara ukanura, ntuzopfa ubibonye, uzoshiduka gusa. Imirima yeze. Asingibi. Soma. Gasome. Maze imirima yeze. Maze imirima kera.
aca ayitemesha umuhoro acuzana umuhoro kuko igihe cy'ishwabura kigeze kuko igihe cy'umunezero kigeze, kuko igihe cy'amahoro kigeze, kuko igihe cyo gutabagwa kigeze, kuko igihe cyo gutabagwa kigeze, kuko igihe cyo gukomezwa kigeze, kuko igihe cyo gukuzwa kigeze, kuko igihe cyo kumenyekanishwa kigeze, kuko igihe cyo kumenyekana kigeze, kuko igihe cy'intsinzi kigeze. Rekesikayi manterebozo payamane. Amen. Haleluya. Abo mu bwami bw'Imana tuvuge ngo haleluya. Mu bwami bw'Imana tuvuge ngo haleluya. Ngo ubwami bw'Imana niko bumeze. Ngo ubwami bw'Imana niko bumeze. Nta ABC bavuze ingene bumeze. Bavuze iki? Bavuze ingene bumeze. Ingene tugomba kubaho. Kwakira ijambo rigakuza. Dusinziriye. Twiryamiye. Turuhutse. Atabwoba. Ukagira ijambo ubwira ubwoba buje ukabona ibintu bitevye utoya ujya siko bimeze. Abo mu bwami bw'Imana bikura tutabona ingene biko birakura. Sindiko ndabibona ariko biriko birakura, biriko biragenda neza, biriko biragenda neza, biriko biratonda, biriko biratonda, biriko biratonda. Nganda kugira wa mudamu bujya hanya ntiyabonye ingene yaguze parcelle, yisanze yayiguze, yisanze yagize gute kandi umenye ngo yakubwiye ngo nari mukene ariko namusabye sinza pangishije ararya maruwaye, ararya ruwaye, ararya ruwaye. Ubwami bw'Imana niko bumeze, niko bukora. Amen. Ntuzonkange ngo 10 miliyari $10 nzoyakura he, biriko biramera. Nubwo nariko hari ahantu biriko biramera. Haleluya. Niwona nkange iyo tuzokwimukira biriko biramera. Biriko bigira iki? Hari ahantu iri kiramera. Hari ahantu hari iki? Hari ahantu hari parcelle kiramera. Nukubaka biriko biramera. Hari umuntu yabiteragiyemo biriko birakura. J'attends. Mbega bimeze gute? Je ntugire ikibazo. Hari ijambo riri muri je. Ntugire ikibazo. Amen. Kuko ijambo ryambwiye ngo niko bimera. Genda wiryamire. Hari yabiriko biramera. Mu mwaba usanga byaduze. Mu mwaba usanga byaduze. Usanga amateke yabuze. Ngo ubwami bw'Imana niko bumeze. Reka gusimbwa n'umutima. Ubwami bw'Imana niko bumeze. Amen. Nuzomenye iyo byahindukiye biriko birahinduka. Uko imyaka bizofata reka kwihuta biriko birahinduka. Hari igihe kimwe. Haleluya. Hari igihe kimwe uzokwimbura ukanezerwa nk'abandi, ukagira amahoro nk'abandi, ukafungura nk'abandi, n'imodoka ukagenderamo. Uko ngo ni ku bwami bw'Imana bumeze. Hari igihe kimwe bizoshika ngo niko bimeze mu bwami bw'Imana. Ndakurungitse usoma aho ha uze kuhamedita neza. Ubwami bw'Imana tubugereranya n'ivu ryiza, n'umutima mwiza, umutima utego wakiriye ijambo ry'Imana. Amen. Dukomere mwe mu yaramaje. Ntuzomenya ingene uri kurakira. Haleluya. Ntuza kumenya ingene uri kurakira ariko uzokwimbura amagara meza igihe kimwe ntazi. Haleluya. Nubwo ububabare bugaruka ati ndiko ndakira, burya Imana iri kirankiza. Ntavyuzije ndiko ndakira.
ndiko ngira iki wowe wiryamire hari imirimo iriko irakura hari ijambo riko rirakura hari ibitangaza biriko birakoreka Imana iguha umugisha mwami ndagushimiye haleluya tugiye gushima urakoze nyakubahwa urakoze kuko ubwami bw'Imana bufatana n'umutima bugendana n'umutima bukorana n'umutima ndagushimiye yuko muri kino gihe turiko turakogwa mu mitima turiko turarimwa mu mitima turiko turategurwa mu mitima yacu ivyatsi bibi biriko biravayo remoso brayamante redeke seterebos rabaka sata yamande mendeke seteremande ribosi karabakasia redeke seteremande rebosikai riboso bramara bosi karabadia urakoze ko turiko turategurwa mitima mwami kugira ngo kuva uno munsi tubivugiza imitima yacu nivugiza uzobiba mu ijambo ryawe rigakura turiko turabona mu izina rya Yesu amen amen haleluya uyemerere ndaguhe iyi ntahe nubwo mweneyo azuza kuyivugira n'ibyashika kagaruka Imana ishimwe muri kuri Pasika canke kuri Pentecote ni kuri Pasika navuze ngo tuzogenda kuba mu yindi ville amen ni hari muravyibuka iryo jambo rikorokera mu muntu ari ngaho haleluya ati ntibaronse ingene bamfata ntibaronse ingene kuko rishikiye mu mutima kumbure warugiteze ararifata araricakira aza yumva umuriro uratse n'abaprotokoli babo ingene avuye hasi ntiyabo ingene vyagenze noneho marurira kuva kuri pake tugeze ku meza ngaha si Pasika ryari Pasika ntiyabaye mu kwa kane none ku kwa kane kwa gatanu tumaze amezi angahe ati uwo muriro wanyatsemwo n'ingene iryo jambo ryakoze muri jewe dans 2 mois uyo mudamu uno musi ari mu Bubirigi amen ati iryo jambo ryaramwakeyemo Imana ishimwe rikorokera mwivugiza haleluya ingene vyakoretse iyo musi none musi nabonye n'ingene vyakoretse akaja mu yindi ville kuko yaciye atwa ngo ubu nyene nije wa mbere nzoba mu yindi ville iville ya Bujumbura ndayisezeye mu izina rya Yesu nije wa mbere ngiye ingene vyakoretse no musi akaba ari mu Bubirigi nawe nyene ntaratahura nawe nyene ntaragira iki nawe nyene ntaragira ya 2 mois gusa vyarameze vyaragiye uno musi ari mu Bubirigi kandi umusi yagarutse azoza kubivugira kandi mboneyeho no kuba basezerera ngo yarabasezeye ngo arabasezeye amen amen ngo arabasezeye oya nawo mvuka ishwida yarabasezeye mugabo ndababwire haleluya haleluya azoza kuvyivugira azoza kugira iki kuvyivugira Imana ishimwe Imana ishimwe yarantangaje cyane byaramuroyemwo pe ugomba kuba umuntu wakira ijambo gutyo amen amen yarinze ataha kiborewe iryo jambo aritahiramwo arironderamwo ivyo bintu ati rero ko ndaryakira ubunyene ngira ntangure ndabirondere 2 mois yaragiye ndamubwira nturambesha cyangwa uri watangiye kubirondera toya iryo jambo nagenda rigenderamo ndondera igipapuro kimwe mvuga ati kandi kugira ngende bisa naho umengo vyaroroshe ariko kandi vyari vyoroshe mugabo byose byaguma bimera naguma niryamiye iyo vyakorekera sinarinda hazi ariko vyarakunze uno munsi n'umuki no mu diaspora Imana idufashe kandi kugire neza kandi kugire neza kandi kugire neza ay kugire neza ubwire mpemu yera ngo nyigisha kwakira ijambo ry'Imana abadafise umutima rero nk'uyo ntibabasha kuryakira gutyo umutima wakira haleluya umutima ugira gute wakira Imana ibaha umugisha
kandi bagire neza. Ubuntu n'amahoro y'Imana n'urukundo rwa Kristo biri kumwe nawe mu izina rya Yesu. Ubwiza bw'Imana, igikundiro cy'Imana no kugirirwa neza n'Imana. Nabo mu bwami bw'Imana ibintu bimera batazi iyo vyamereye, biri umwambaro twambara iminsi yose mu izina rya Yesu. Ayo ni amavantaje y'abantu b'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe. Tana amahoro y'Imana rero, umunsi mukuru w'Imana mwiza. Amen, haleluya. Kuva uno munsi ubwire mpwemu yera akora uwo mutima vy'ukuri, Imana izoshikane ijambo ry'Imana muri wewe, hanyuma rikora ibikomeye. Imana ikugire neza. Tuzosubira ku munsi wa gatatu